Ikaze mu kiganiro c'imbona imvano co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani mu 2026. Uyu munsi tubafitiye ikiganiro kidasanzwe aho tugira tuganire n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bibazo vyinshi abantu bibaza bivugwa mu Burundi, mu karere no ku mugabane wa Afrika, ubona ko ari nawe aramutswa ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri kino gihe. Iki kiganiro mugitegurirwa kandi mugiye kugishikirizwa na Siriake Muhabonayo. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Umukuru w'igihugu c'u Burundi mbanje kubaramutsa. Ndakuramukije amahoro. Muravye muri imyaka 6 byo mumaze kurangura, mwovuga ko byo binganiye. Biragoye ko umukuru w'igihugu avuga ngo naranguye ibi, ahubwo baza ababona ingene igihugu kigenda. Igihugu ntushaka kuvuga ngo ikingo nakirangoye nko kumenga wo tuvuga uti caraheze. Murazora n'ibihugu bitunze cyane biguma bikora. None uvuga ko ataco barakora, barakoze. Yewe natuvuga uvuye kuri iyi ntambwe gwashika kuri iyi byageze uyu munsi siyo kimwe. Rero urumva Uburundi uti bwari bumeze gute mu 2020 ubu bumeze gute, niho ubona uti ivyarangutse. Abarundi barabona kumenga ntibabona neza iyo baje. Nico ituma mu mvugo naravuze nti turi kumwe twese birashoboka. Hariho nk'ibintu bitari bimenyerewe, ibintu vyo gukorera hamwe, bugasanga amatongo bashize hamwe bakarimira umunsi umwe, bagaterera rimwe, bagasoromera rimwe. Nk'ivyo vyaratumye umwimbu uduga cyane, ivyo vyo kuja hamwe abene gihugu byaratumye umwimbu uduga, ugwaruka gwari mu mwiheburo. Aho ciye hose hariho ururimbo ruvuga ngo ubushomeri. Murazi ko naciye nkoranya ugwaruka gw'incabwenge cyane kugira ngo twese turi kumwe dutore umuti. None ubwo bushomeri mbere niho twamenyeye no bushomeri carico, kubera tugiye hamwe. Ubushomeri turamenya tuti no kuvuga iki. Ubushomeri twasanze si ukubura akazi, no kubura ico ukora. Tuca turabazanya tuti none muri Burundi twabuze ico dukora koko, dusanga ibikorwa biruzuye, tubikore rero. Uvuze tubikore bose bakumva bati dukore, mugabo bagacabwira ngo umutahe nawe ntanguzi iki, tumutahe niwe wenyene. Ati naho jewe ndumva ko mfise ingoga, mugabo hari akantu nkeneye. Niho twaciye tugira ujya mugambi wa payeje ubasahiriza ukabaha umutahe, urabona bameze nk'abokoreranira. Wewe wungutse urasubiza, bagaha urundi gwaruka bagaha uwundi. Hajya ni umugambi mwiza cyane kuko nko ku mwaka ugira 4 gusa baranyeretse bavuga bati tujya tukwereke umwimbu twarose. Baraje baramara imisi kuva ku wa 4 gushika ku munsi wa Mungu bidagadura, aribo birihira amahoteli, aribo bigaburira, birihiye amatike yo kuza. Niho bataye kombwe baterega hari hamaze kugira amamiliyaridi ubu. Urumva nk'ubu uravye no munsi urabona mu gwaruka ko harimwo umwizero. N'ubu utarashikirwa aravuga ati nzoshikirwe ejo. Ariko mukuru y'igihugu tukiri ngaho muriko muravuga ko gwaruka gwateye imbere, ariko mu gihe tubona yuko muri ibihugu by'akarere ko mu soko bwa Afrika tubona gwaruka rwinshi rw'abarundi ruguma ruhunga, kandi urubajiruga yuko ruhunga kubera ubukene. Nta uhunga intambara bakubwira ati duhunga ubukene. None tuvahe? Rega tuva kuri zero. Narabajije none nukuva mugiye mu bihugu bitunze kurusha Burundi, bihugu vyiza kurusha Burundi. Ntiyari igihugu mwabonye ciza kurusha Burundi, bose bavuga ngo yango naco turabona. None ivyo bihugu muhorombera kubera baza kwisumamwo. Kandi ndakubwira ni sawa kwisumamwo. Kubera iki yanka kurima Burundi akaja kurima muri Tanzania? Nende yagiye kurima. Ni kubera iki ngaha turondera umukozi arima tukamubura, yagiye kurima muri Tanzania. Mu Burundi kuva kera gupagasa vyaramye murabizi. Umwe wese arashobora kuraba ingene ameze akavuga ati burya no kunguruza nkajya ntivyogenda neza. Mu minsi yahera bava ruguru bamanuka Bujumbura ngo niho hari ubutunzi. Ubu nabonye gwaruka ariko ruva Bujumbura ruduga ruguru. No kuvuga yuko mwene ibi bijanye n'abantu bagenda hirya no hino, wewe ariko aravuga n'ubukene, ariko arondera haruta handi. Ariko nk'abo baja muri Kenya, baja muri za Tanzania, mwavuze nk'abaja kurima, umuntu aja kuri muri Tanzania yari kurima no ngaha. Ariko aho hacaza n'ikindi kibazo. Murabona baravuga ati ngaha umuntu arasaba umwavu. Umwaka ugahera ariha mugo ntaronko umwavu kugira ngo ashobore kwimbura.
ivyo rero benshi biratuma bacika intege. urumva aho bijanye n'icitwa gukehanirwa kubera ababirondera baba ari vyinshi. Nani kuko twirwa turafata umwavu nawe ushotse Tanzania, turafata umwavu abarundi bashoye mu Rwanda, none navyo bisigura ariko ivyo ntibiza gutora inyishu wa munyagihugu. wanagenda kubwira rero burya hariho abantu bamenyereye kurya badakoze. Urabona nk'imyaka 12 twamaze mu magume, uraza abantu bitwa bagira neza baraza bakabwira ngo ugaharura ibarabara nshaka kugaburira ndaguhimbya. Kumara iyo myaka urya wicaye, kurya uze wige, kurya ukoze, ntugire ngo biroroshe. Hariho abantu ubu usanga afise imyaka nka 60 kuva mu buzima bw'iwabaho atarigera arya ibyo yihaye, ategereza gusaba. Urumva rero uno munsi asanze kugira arya ategerezwa gukora, aca avuga ati ubwo nogenda handi ntaruta handi, kuko uvuze nk'iki kijanye n'umwavu urasanga nk'ubu mudandaza agenda agatuma umurimyi ati genda wewe urabona ukeneye imifuko 3 akira amahera uze gusaba imifuko 20, iyo 17 uco yimpa ndaguha 2000 ndaguhemba kuri umwe. Wa mwene gihugu akagenda kazana iyo fumbire, wa mudandaza akagenda kayinyegeza ashaka ko babandi bayibura, hayo mazashiza kuyigurisha meshi. Ego hari ibintu muguma mugaruka ku majambo mukoresha, hariho abagenda hanze muragaruka muvuga bati aba bantu n'abantu babanirwa badashaka gukora. Hari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi kuba abarundi bavuga ati twe turabakoze, bakavuga bati gutwita ibinebwe ivyo bintu biratubabaza. Abo bo babwiri hariho umaze kunyandikira muri bagiye baje Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri aka kangaratete ndimo nturi mubiki, ati ndahwereye ati co ntabazi tike ngataha, ati noba ntomboye none bigenda gute ingorane, ati ngaha ati baraduhenze, ati dusanga tuje kugurishwa, none wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge ngo icamba baje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera. Ntizo miliyoni 15 iyo uzifata ugaca uzikoresha uno munsi ziba zarungutse, ko je ndashaka kwereka je ahantu hari amahera. Imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu mu myaka itarenga 2 ubufise miliyoni 30. Mugende mubaze ababigiye. Ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi, ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora umenga. Reka nivyo birimo ubwa mbere mbaye ndakubwira ntitwagwiza umwimbo, none twari kwiga gushora. Kugira wige gushora ubanza kugira ico ushora. Je ndibuka ubwa mbere tugitangura payeje ari abagiye korora inkoko, nza numva bambwiye ngo twabuze isoko. Ariko murashobora kuvuga ko babuze isoko ngaho hakurya ibuvira barakunda kanya. Urumva rero n'abantu twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana, ntitwari dufite ivyo dushora, ntitwiga gushora. Urazora ababeshi baba badandaza, umudandaza n'umukomisiyoneri niko ndagenda vyita, kuko umudandaza adandaza ivyo mugwiza tunga yahinguye agacamo urugikana kumudandariza. Uriko uravuga nk'ivy'inkwavu, je inkwavu uno munsi turashora inkwavu ziva mu nk'itoni n'imiburi toni ku kwezi y'inyama oya iwanje je gusa. Ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu, babanyagihugu mwabwira ngo borora inkwavu benshi barahomvye. Nta bahomvye none ko baguma bazorora. Burya rero twebwe ingorane kubera kujya kuntu twaciye mu kibazo gikomeye cyane, tumara imyaka tugaburirwa twicaye, hanyuma kugira wikangure utangure gukora. Uribuka inzara mu 2007 nari ministre w'ibintu hagati, harabaye inzara nja kwiga icivuyeko, njasanga haja baba bita bagira neza bakujana mu ibarabara ukaharura ibarabara imiduga yabicamo, ico bita food for work, bagaca baguha ivyo kurya. Hayo umunsi uri izina barigira batagusezeye none uja gusoroma mu ibarabara, inzara kiratera. No kuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora. Abaja hanze cyari gihe manje avuga niko babonye ubukiriro ntaho gikuru basume batahana nibagende. Jewe mbere narabwiye n'abantu igihe hari habarimu bagiye izo za Dubai, yenda babwira nti mwebwe ingorane mufise ntimuzi no gutunganya ibisata vyanyu. None ko hari habavuga ko bashomereye, bakavuga ko hariho abakorera bushake bari mu mashure bamwe bariko baranyandikira ngo je sinashikiriwe batanze kibazo kubera iki mutoca muduza bakabasubirira bajya abandi ko bagiye kuronka abo bandi nabo baronke ivyo ngaha bahora baronka, hanyuma urya wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane. Je nawe ngaya mugabe ico ngaya no kugenda
uvuga ngo urumva ngo mu Burundi ngo ni umuriro udahera ngo urapfuye ngo inzara iratwishe muga hari ubundi nawe ariko aravuga ati misoko none ni kubera iki banyarucari uno munsi abahora bitwa banyarucari ari bo bakubwira bati nanje akayera ubu nitwe tukagura bamwe bahora bitwa bakire nabo bagacavuga ngo barakenyuze wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire muri bamwe bahora bitwa bakire none nko bibaza ko ari kubera iki n'abaruguru barakenye ruguru dutembere mu mihana tubabaza hariho nabibuje barababwira ngo ntabara ngo je ndakenye ntingo nkwereke ni ubunyene genda ku murima wanje ahantu nororeye inka ndashaka kubwira ikarusi ndashaka kubwira ibugendana ndashaka kukubwira mu Ruyigi genda uraba umuntu yitwa naka niwe aharaba aca guhisuka urime kandi ndaguhemba ntukorera ku buntu jewe si kujya ku bapatiri ku paruwasi abantu batonda kurima bagataha gutyo jewe ndaguhemba muga nkaraba abantu birirwa bicaye hagiye Bujumbura basitana saa 9 igeze biruka ukibaza ngo batashe muhira kumbe batashe ukabare hanyuma rero ukaza wumva ubabwiye uti none ko ego amategeko mpuzamakungu avuga ko ukora amasaha 8 ku munsi kizira kurenza none uciye ufata yandi masaha 8 ugaca ukora ivyawe bica vyanka mugabo aho gufata ayo masaha 8 aje gukora ivyiwe aca agenda kwirigara mu kabare agaca avuga ko akenye none wokora amasaha 8 ku munsi umwaka wose tuvugisha ukuri uhomba amasaha 16 ku munsi ukavuga ngo uzofute imbere ivyo vy'umuryango ndamaze kuvyumva ko bavuga yuko nyene ibyo mushoboye kurima korora uvyerekana imifuko ingahe mugabo ni mwebwe bakaravuga bati aya ni yamahera tubaha ni yamahera mu nama nshingamateka rabicarika bakavuga ati ramahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakorera niyo tubacatira nishari nkubwira igituma ari jari babona umenga ndabamaramaje ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igiturire urya kuko arigaburira ntazokwiba leta arigaburira kuko nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru hanyuma ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango mbega je ntagwe kubikora no munsi reka tubaze tuvikana jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva ninje mu gisoda ndavuga nti je sishobora gutunga umuryango umugore n'abana ngo baje kw'ishure kuri mu mushahara mpembwa ndavuga nti jewe gusuma ngira ndabingenda bigwanya ndatangura ndakora uzugenda ubaze je nahereye kubusa ushaka kumenya intahe yanje genda ubaze umuzungu yitwa Ruberuto mu Butoyi niwe yagopesheje inkoko za mbere z'ibihumbi 150 imiswe nduga gato jewe kurima hoho nkiri n'umunyeshuri je narironderera nararima je mu kiruhuko ntiwasanga nicaye nafite atura amatafari nkarima je naraciye amahera y'isuka yo kuba umuhede maso hariho umugambi je nagize uno musi utunze imiryango myinshi cyane umugambi wo kugwiza kurima igiterwa cy'ikizino natanguriye ku mahera dashika ibihumbi 200 none nabibwa mukuru w'igihugu je nabaye mukuru w'igihugu ikizino cyonyene cyo kugikuramwo imiliyoni zitari munsi ya 300 ku mwaka ikizino cyonyene je noroye ingurube natanguye ku ngurube zingahe zitarenga zine none umuntu yoroye ingurube gushikasha ku ngurube 500 abakoresha amahera y'igihugu ingurube ntizivyara ugasubira ziko reka ndakubwira jewe natanguye kurima nkota abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe aramahera yiwe atanga arimo none je noje gukoresha igihugu ndayaterera abantu ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye ni kuvuga rero uno munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere tuduge BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8 reka tujye ku kibazo c'igitoro mu 2024 igihe twagirana ikiganiro mwari mwambwiye yuko ikibazo c'igitoro mugifashe mu minwe uyu munsi tuhageze n'ubu hakiri ikibazo c'igitoro ubu ndatomboye se Burundi gusa so Burundi gusa naganda kubwire none je ikibazo n'abandabaza igitoro kigugwa niki na ahantu hari robine ugenda ukavoma ugacuzana igitoro kigugwa amahera nayava amahera ava mu mataxi ava mu makori ndabwira amahera y'amakori n'amataxi ntashobora guteza imbere igihugu tunaganda kigubare igiteza imbere igihugu n'ujya muntu yatanze ikori kuko ari kwagwiza umwimbo
ndabivuze ndabisubiremo igihe cyose uburundi butazaba bufise ico bushora hanze nabwo ntaco buzopfa buguriye hanze ariko turafise ubutari two turashora okay none rega umviriza nubwo mucumbisha kumwe iyo ntava hasi ndondera ikintu Burundi bwoshora umwe baza ko mamugeza amajahe ahubwo no mucumbisha kumwe sinzi iyo biba bigeze ubu ntituriko turarima amavoka kubwishi uraza amavoka bashoka ingerangana kandi nta myaka ibiri irahera nk'imyaka 3 tuvyuye umugabe uravye genda kwihinguriro ry'amavoka ariya kwa Sakubu n'imiburiburi uno munsi asya itoni zitari munsi ya 40 ku munsi ayo mavuta ashoka nashoka hanze none amaheraje wumva nawe tudashobora kugurira natwe hanze ivyo tutagira utu rero ducumbisha kumwe nuko tukiri ku ntango iyo tuba abarundi twese twavuye hasi nk'ubu twavuga tuti abarundi urazi narahimirije abantu bave hasi twimbe ubutare dushore ariko ngaho kuri ikibazo cy'igitoro ntidushire kure novuga no gukoresha nabi itunga ry'igihugu kuko hari nigeze igihe abari batwara Sopebu mwakurira rimwe mwabagirize urumva bagiye nabo mu busuma mugaso kuvuga ko igitoro cari cishe mugabaciye baja mu busuma nabo baraciba abarundi ingorane batazi gushika no munsi ntibazi ko bari batunzwe n'imfashanyo ntibazi ko ajya amadolari bari bafise yari imfashanyo kuva mu 2015 hari imfashanyo yasura kuboneka muri Burundi cyane mu muvuga mu ntamatama mwa muri ko muntu mamuti genda usabe imfashanyo turonye amadolari none tuzobaho mu mfashanyo bizaka yose tutegereza kumenya ko Burundi bwacutse tubigiswe icinobera nitubeho mu bukene bwacu ahubwo turondera itunga natwe dutunge abandi ariko mumbona kabzoza ibintu byinshi bikorwa mu Burundi bikoreshwa igitoro ni nayo mavuka muri ko muravuga nubwo butari bwo muravuga igitoro kitabonetse rero banze utegere neza amasoko ntanga nguvu ndavyita amaraso mu mubiri w'umuntu imitsi ni barabara amazi mu buzima dushobora ubuzima utagira amazi amaraso atari ko aratembera mu mubiri umuntu acapfa none ayo maraso avahe ntava mu byo bafunguye ibyo ufungura bivahe sibyo warimwe none ushaka kugira amaraso utari ucupfa nuvuga rero byose intango ya byose Imana ikirema ntigeze rema amahera igitoro shaka urabe ni Dubai bagitoye mu 66 hariya Emirarabi niho batoye igitoro niki wabo bobo ntibarinze kuja kugisuma umva bace batera imbere twebwe natwe tubanze tuvuge tuti ubu rero dutegereza gusoma igitoro hako ngura umuduga igitoro gikenye reka ya madolari tuyagura gahinguriro kugira duhingura utuntu duce tudushora hanze dufise agaciro hanyuma nitwaza dusubire tugura kandi kamashini igitoro kibi cyo kugaburira imashini aho wovuze ko kibi cyo kugaburira GPV wite no kuvuga n'abantu twebwe turacari mu kwiga ingene twitunganya mu buzima bwacu ntidutane ko mwikomo utategereye ingwara rwaye ntushobora gutegera n'umuti tuje ku ikibazo cy'igiturire ngaha namwe muramaze kubivuga yuko hari kirenze abantu bariba hariho no maze gufata mu kanya twavuze muri Sopebu hari n'igihe mwize gukura abatwara berbe hari n'abandi hirya no hino nabo genda hariya mu mabohero ubasanga buzuyeyo ariko nagira nkubwire abo bose bagiye biturire ni kwa kwihebura nkubwira bumva ko batorya ivyo bonyene babiri yakuya ariko igiturire naho nyene uravye igiturire cari cyari mu 2020 n'igiturire kiri no munsi urabona ko igiturire cagabanutse erega ntituri mwijuru uzokwamuhura n'abanyakibi kw'isi kandi nawe ufise ingunguru yuzuye amata bagasukamwa akondo kurushi amata yose acasa nabi ugacuvuga ngo amata asa nabi kandi amata ariyo menshi kuruta kakondo none nk'umuntu w'umucamanza apfunzwe yari igiturire c'50 iyo singwara 50 biragukuje ariko habi yatwara ngo miliyari n'amamiliyari ugasanga bo ntibafunzwe ubu naho mumbwira uburazora abantu bagenda ubu bifashe mu mutwe babona aho bahora basahura basanze harugawe kaguma kagaruka nako kuko abo bantu barayaterura bagasubiza gusa bagaca bitaye mugo wa mucamanza w'50 ari mu gasho ubwo ntimubona yuko hakwiye yuko uyu munsi kera mwari mwavuze ati yitaye none nk'ubu rega genda kubaza mutangura guhana
reka nkubwire umuntu arivye ndamufashe garukana ayo mahera arayagarukanye ngaca ndamukura mu mabanga ubugenda ukora ivyawe nawe kuja gukora ivyiwe nuko nja kumufunga ngaca ndamuvura nkamugaburira ari ingufu zari kugwiza umwimbo banungutse iki nico gituma wumvise tuvuga tuti ubu urahora ubona iyo turiko turarekura abantu ubu ushoboye kuriha ivyo yivye turavuga tuti uyu nataje gukorera igihugu urazi nk'umuntu agwaye ingwara usanga muri hanke miliyoni 30 ku kwezi nawe mukuru ayo mahera yari kugura intebe zingana nawe mukuru ugasanga mwamwungururije ahandi akabandanya bya bindi mbwira umwe twoba twarafashe ndababaza oya nagira ndakubwire ntari urabona barukubaza oya nagira ndakubwire burya ayo wirukanywe mu mabanga kubera wivye wari igiturire ni nka kurya bakubwira bati mu gisoda iyo wirukanywe ntawe usubira kuronka akazi ubu umbere namaze no kubwira n'abagwiza tunga yuko uzoha akazi wamenje nawe nyene azofatirwa ingingo zimwe zimwe ariko hariho akantu kari kudufasha kumenya abo bantu kugira ngo nabo bagwiza tunga ntibabaha akazi hari itegeko riteganijwe yuko abantu bagiye mu mabanga batetse kubanza kwerekana ibyo bafise ivyo n'abanyihugu bafasha gucunga bati cyagiye buri amatari yari yavuze ko afise none mu mwaka umwe angana uko mu bisanzwe ingene bimeze iyo umuntu ahejeje amabanga wewe nk'ubu niyo ubonye atunze by'umurengera burya urafise uburenganzira bwo kugenda kubimenyesha ubugenduzi bukuru bwa leta bakagenda bagaca baraba ibi afise yabikuye hehe ko turabona ivyo yari afise turabe bijya afise iyo basanze mwiperereza bagasanga ntibiboneka iyo wabikuye burya baraguhamagara ivyo birabaho mugabo jewe ico nzi ushaka kumpinyuza aragenda agira icigwa agende atigiraje ubadosi nk'ubu ndakubwire abantu baba bakwiye mbere ko mutunota ku vyerekeye intwari ibereye kuko ubuze ugende ubaza abantu akubwira ati naho undenganije uhigwe ntabimenye uraza birirwa barankeza ko nabarenganuye nigeze ndanaho no mu maso ntanamuzi nkabona nyandike ngo warakoze cyane ndagushimiye ngo urumva ngo naciye mbona abantu baje baranyumviriza ngo cya kibazo canje ubu hari n'abantu baba bafise n'amafuti ahubwo kaja kubafasha ingene batorera umuti w'amafuti yabo umaze kubona rero abantu bavuga bati naho undenganye uhigwe ntabimenye iyo ni ikimenyetso n'urupimo rwiza cyane icyo ni ikintu cyiza ariko kandi ni ikindi gipimo cyerekana yuko abo mwizera mwebwe bashobora kuba batakorera ibyo mushaka none yego none ninde yakubwiye ko kwisi abantu ari abamarayika yezu wewe muri leta yiwe nta wamugurishije arimo mbega wibagiye nuko igihe bamufashe abigishwa birutse bose none ucu ntwenga jewe ngo nizera abantu ngo badameze neza n'imana ari imana urazi ko ariyo yatoye ntuze Sawuli umwami Sawuli ngo abe umwami Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami yari Imana none ugomba umwana w'umuntu nka jewe aba ari jewe menya akore ubutumwa bw'umuntu kandi nzi yuko iyi si irimo abantu aturabarayika tujye muri politike murabona mu mwaka uzahaza amatora nzitoza ariko amajwi amwe atanguye kuvuga yuko umenga CNDD-FDD isa n'ishaka kuja ku butegetsi usigara umugambi umwe sinzi mwe cyo muvugaho bene CNDD-FDD bishaka cyane n'abenegihugu babishaka erega abenegihugu nibo bayitora none uko CNDD-FDD gende ntimuntore ivuga uko ntibikunda kandi umenye ko abenegihugu amatora mu Burundi n'amatora icambere agoye kwiba ariko barabagiriza ko amatora yibwa yego uhereye ku yaheruka nta kibazo aragira ndakubwira mwarabonye ko twagize inama n'imigabo je nabonye abarundi bakeneye kuja kwishura nyene tuze turigisha rega sigaye ndi mwarimu ubu arije nigisha ubwame n'abajiji abakina umukino w'amatora ni bande hariho abazi ko abanyepolitiki abakina umukino w'amatora si abanyepolitiki n'abenegihugu n'abanyepolitiki bari bwo benegihugu umukino w'amatora ubera he ku mutumba hajya ku biro vy'itora umukino w'amatora ntubera mw'ikomine naka ubera ku mutumba witwa naka abakinyi n'abatora bashatse rero barashobora kwanga kugutora ico gituma rero ntushobora kwagiriza ngo umugambwe CNDD-FDD ngo ushaka vuga uti abarundi umenga bashaka ko umugambwe ubumwe
nuko bavuga yuko nka bamwe mu banywanyi banyu novuga abo bavuga imbonerakure baheza bwatera ubwoba baje gutora bakababwira aho batora. Mwana wa mama urazi amatora ya 2025 narakurikiranye gushika aho mbaza umunyepolitike mbwira aho uvuze vyagenze nabi tuhamenye duce tuja gusubiramo amatora tuhasubiremo abantu vuga hariho kuvuga ngo aha vyarabananiye bose muri politike. Ikintu ca mbere kandi nagira ndagisubiremo, demokrasi ntibisigura imigambi. Muvuze gutyo nshaka kumva yuko ari nko kubagabisha kwejo canke ubundi mugira mufuta imigambwe ari mwe mwiganje mwenye. Reka nkubwire imigambwe irifuta ntawe yifuta kiretse umugambwe w'abamenja nyene bagiye konona igihugu urafutwa ko kurumva bari umuhari wo konona igihugu. Mugaragira ndakubwire ijambo demokrasi ryapfuye hanze mu bagireki mu gifaransa si baciye babihindura baravuga bati ni gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Hari ijambo umugambwe no kuvuga demokrasi ni intwaro ni y'abene igihugu ikomoka ku bene igihugu kandi gakorera abene igihugu. Cyenda umukunzi wa demokrasi cyangwa ndumva ko ntanezerewe mbona atabandi bakandida bara narabonye umwe wotora nka senere wotora nka senere notora ubundi kandi nanje ariho ndi urumva iyo mbaje nta umukandida hagiye senere yoza n'umukandida mwiza none urumva nta nkumi yigaya urumva bico bigenda ukundi ariko gendura ntona Gaburiyeri muri APDR navuze nti weresha uko mwana wume awiteguye neza kugira ngo twipimane kabisa. Ariko baravuga yuko ari we mwazanye kugira ngo abaherekeze. Ijya kongere nije nayitunganije. Tuje ku kibazo cerekeye amasoko amazi imisi asha mu Burundi. Ubu kuva uyu mwaka utanguye n'amasoko yo bashika nkatana amaze gusha hari bwiyemo n'ingingozi gejo bundi. Bijya bintu mwebwe mubona biterwa n'iki? None ntuzi yuko n'isoko ya Bujumbura amatohoza abaye kandi bagatora. Soko basanze nyene ari bagiye bageze banabe nyene n'ubundi bagoma bahigira igihugu cy'u Burundi. Hoga amatohoza araba nyene kandi mwarabonye nk'igihe isoko mu Buyenzi isha bakayizimya mwarabonye ko amatohoza yakozwe bagasangana umuntu yibagiriye ipasi yaka mu isoko. Umva nka amatohoza abana yarakozwe bategereza kumenya mbega kwijabe nta kiramenyekana mu cibituye nta kiramenyekana utaratora ntuburatora mugasuva ko utari kuratohoza. Ibihugu vyacu bigize ishamwe CPGL ibihugu bitarabana ryiza ariko CPGL yacari CPGL ikora iki? CPGL irakomeye kuko erega burya abantu gucanamwe n'ibintu bisanzwe. Ishiramwe rafise ivyo rikora twese duhurira kuri ivyo bikorwa rero novuga nti ahubwo guhurira hamwe navyo biratuma ibintu bitayangara gusumba. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Igihe mwashikira nyene kurongora ishami ry'umugwi wa Afrika hari benshi babiteze ko ari ibintu bigiye guhinduka mu karere ngahi wacu cyane cyane ko musanzwe mutarabana neza n'igihugu cy'u Rwanda bakavuga ati rero burya hari gihe yoca hera harya nyene bakabanza bagasubira gusubiza hamwe bwa mbere imbere yuko agenda no mu yindi mice ya Afrika nka za Sudani y'Epfo Sahel. Ubu vyifashe gute duherenga mwebwe n'u Rwanda? Umukuru w'umuryango w'ibihugu bya Afrika navyo nyene abantu bakwiye kumenya ico ajejwe. Ubwa mbere n'umuvugizi go w'iryo shirahamwe n'umuvugizi waryo. Ikindi niwe ari kiraro gihuza ibihugu hanyuma akongera akaba umuhanuzi. Nk'ubu nukuvuga ibikorwa twe twiyemeje gukora muri Afrika urabaza uti we ngahi wawe bimeze gute ingoranize kubera ni ubwira ibindi bihugu ingereke ya gihugu vyifashe ntutegeka uri umuhanuzi ntutegeka rero kuvuga ngo azohera he naho ntoba umukuru w'ibihugu by'umwe bwa Afrika iki kibazo kindaba ntegereza kwitorera umuti. Hari intambwe mumaze kugira ko muri no misi intambwe
muriko muravugana murabana yavuga cyane byarahagaze erega u Rwanda ntiturigira tera kuvugana erega abanyarwanda urazi ko arabavukanye abanyarwanda barerewe gaha benshi abatarerewe mu bindi bihugu benshi barerewe aho n'abarundi barerewe mu Rwanda hariho abarundi barereweyo nuvuga bivuga ko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye ni ikibazo kiri mu burongozi indongozi nazo rero turazinanye twese cyangwa niyo duhuye ikibazo mbaza n'ikimvuga nti nobo ndacarindiriye ko mushyira mu ngiro ivyo twumvikanye ko mutabishira mu ngiro rero ngira ngo mufise iyindi ntumbero twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira mushaka ingwano tuzoyakira mushaka amahoro tuyakira twebwe nta muntu yigasomborotse igihugu cy'u Rwanda je narabajije basi nimuvuga ico uburundi bwobaha kugira ngo muduha amahoro mutubwire ico muduhora eka ntacyo barigira bambwira hanyuma rero urumva twebwe turahura tukaramukanya urabona ko hari n'igihe haba imigwi y'abahinga bahura bakavugana bakavuga bati none iki kibucikiruka mu minsi ya vuba aho bari ibiganiro bikora byose nta mezi yo bashikata narahera eka atanu ni mezi erega kugira ngo muhure mufise ico mugiye kuvugana none nk'uko twahejeje twebwe amasezerano yose rega vyose burya twahejeje kuvyumvikana hasigaye gushira mu ngiro gusa none woca uvuga ngo duhure kiretse bo batubwiye bati burya hariho akandi kantu twasanze twabaza kumvikana ko imbere yuko dushira mu ngiro vya bindi ico gihe baca baturya ka batubwiye bati ngo hano turangene vya bindi twabishira mu ngiro twebwe ntitwigera twanga hari n'igihe mbere ari je mpora nguma mbaza mbega ntimuri yumvira ko mwoshira mu ngiro nje ndabaza nabo niba babona bafise akangonongo nabo bati ntidushira mu ngiro kubera iki namwe nimubanze mukora iki ico gihe twoca tumenya tuti twebwe natwe twakwiye gukora iki irumva rero muhuye twarahejeje ibiganiro ntacyo batubwiye natwe twokora twabwiye tuti twebwe zana aba bantu muhishije bariko barica igihugu tubashira imbere y'ubucamanza mbere ubwa mbere bahora bavuga ngo muhava mubica urabona nk'umuntu afata umugezi wa nawe akamwita umwana wiwe birababaje mugabo akabwira nabo twafashe mu mushuhira nta Burundi sabicanyi Burundi nabo twafashe mu mushuhira barakiriwe imanza none ubu vyahoze niho ahubwo je ndabwira nti nimudufashe kugira ngo tuje mu yindi nzira ivy'ubutungane kuko ubutungane butarakora mu bisanzwe kirazira yuko ufata ingingo za politike ubutungane butarakora umva yuko nk'ubu bariko batwononera kudafata ingingo za politike kubera hariho abatarahanwa ejo bundi haheruka intumwa za leta ya Kongo ngaha zari intumwa z'abatavuga rumwe na leta ya Kongo iki kintu mwashitse ko nigiki kumenga bashitse hari bashiciye bategura n'imyekano bari basize bagiye urumva nakubwiye nk'umuntu arongoye ibihugu by'ubumwe bwa Afurika yamara umuhanuzi ukabona uti ngaha twumvise ibintu bigomba kuba nabi uramubaza uti nibiki akakubwira ngene vyifashe warabonye ko baje nari nagiye no mu gihugu ca Kongo ngiye kuraba kumenga ibintu ntibimeze neza hanyuma turavugana aravuga ivyo abona umukuru w'igihugu avuze ivyo abona nanje nkavuga ivyo mbona dusanga umuti wa vyose iminsi yose n'inzira y'ibiganiro hanyuma tirega sinzi rero ko bajya bokwemera ndabahamagara nabo ndabereka inzira nziza yuko ingimba atacivamwo uburuhiro muza kugaruka ku vyo mwari mwarase ku ntango kandi mukaza kubigarukako mwamaze konona ibintu abantu kubashyira mw'ibarabara ni kimwe kubakurayo n'ikindi erega burya hariho ahantu abantu bataramenya guhamagara abantu baja mw'ibarabara hariho umuntu aba yisonze aca avuga ngo ndarose umwanya wo kuja kwiba atari mu vya politike gusa avuga ati je kwiba ndakeneye iradiyo hajya zoca niba televiziyo zoca nibiki handi nzokwibinga abantu n'abantu bibaza ingene kiza gukunda ko uza guhuza rujya ruhande mu gihe bazi neza yuko mwebwe mufatanye mu nda na perezida Tshisekedi je nta mukuru w'igihugu n'umwe tudakundana erega hariho bavuga yuko byari bigoye ko nkeka batavuga rumwe na leta bizera ico babwira kandi wewe musanzwe nari numvise ko bagenda banezerewe ntibabonye ivyo bavuze hagiye banezerewe burya nico mu Kirundi bavuga ngo uranyanka unyiyumviye
kuko abantu barakuza amajambo bimwe vyose ko nababwira urumva bwa mbere barashobora kugira ivyiyumviro bavuga mugabo icambere mbere no bashimira ko bagiranye politike ari Kongo ubwa mbere kubona bashagira icizere bakavuga bati tugende tumwumvirize burya n'ikintu cambere gikomeye kandi nakibashimiye cyane kuvuga bati reka twanke ivyo twiyumviye tugende tumwumvirize biravyerekana ko bafise umutima mwiza umutima wuko badashaka igihugu cyabo gisambuka rero hajya twarahanuranye tuhanurana n'ubu turabandanya urumva abantu iyo bariko barinjira mu kintu kimeze nk'amatati icambere uvuga uti nimuje hamwe kuja hamwe muyage nta kintu na kimwe gishobora gushikira igihugu kidatorerwa umuti kandi umuti ntutogwa n'umuntu umwe umuti utogwa na mwese muri kumwe nkabaho uburorero ingene mu Burundi twari mu bihe bibi cyane uburero tukaza kwikubita gashi abapfuye tutakibazura n'abandi rero nivyo tuguma tuvuga tuti tuze turafasha duhanura bihagenda neza rero ndavye no munsi icuka sikibi uko ndabibona icuka sikibi hariya i Kongo icuka kiri ku ngorane zo zihagaze ku bwicanyi ngaha mu burengero izo rero usanga ari ikibazo aho niho twagira tuje kuri AFC M23 baragira amasezerano u Rwanda rwagira amasezerano na leta ya Kongo barumvikana ingene hohagarikwa intambara namwebwe nibuka niyo mwari mwagiye muri Amerika ariko uyu munsi intambara ntizirahagarara mwebwe nko mubibona gute cyangwa mubona yuko byogenda gute kugira ngo ajye amasezerano aje mu ngiro narye namwebwe musanzwe mufise abasirikare mu gihugu cya Kongo muri vyose bwa mbere hari ikintu kinezereza iyo abantu bamaze kuronka akantu kabahuza burya ni intambwe bikomeye kuko nk'ubu niyo bariko baravuga bati dushire mu ngiro amasezerano nuvuga ariho abahuza umwe wese akavuga ati shira mu ngiro undi shira mu ngiro nk'ubu ndiko ndaraba iyo bahuye ntibasubira kuri wavaho kajahe ubu bavuga amasezerano kira rero ijya ni intambwe ikomeye hasigaye gushira mu ngiro rero naho bazo baravuga bati iki giri kuko burya kugira amahoro aba amahoro bwegu nko kibazo cya Kongo coco ni ibintu bica mu nzira ndende kuko n'ingwano ubwa mbere ntiyatewe na leta ya Kongo n'ingwano yatanguye kera mu 1996 iyo ngwano yatewe n'igihugu cya Kongo none Kongo gitorera umuti gute kandi iyo yatari yo yagiteye Kongo novuga nti nobofasha kugira ngo bene ingorane batora umuti mugurumva iyo ngwano yarandukije abakongomani irabandukiza gushika abakongomani nabo bavuga bati nanje ndahikike nshike ku nyungu zanje burya rero nico gituma gutora umuti w'ikibazo cya Kongo byaciye mu nzira nyinshi hariho inzira y'abanyekongo ubwabo na leta ya Kongo n'inzira y'igihugu cy'u Rwanda be na Kongo uno munsi rero ku nzira y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo narakiriye n'intumwa ejo zarungitswe n'umukuru w'igihugu cya Kongo baje kumbwira aho bo bagejeje mushyira mu ngiro y'ibyo bategerezwa ku buryo numvise mbere ko babigejeje kure cyane ndabatera n'intege mwe nimubandanye kugira ngo iyo ngwano mwatewe niba bavuga ngo ubu niho bavuze none kijya gihe babateye kuko leta Kongo ikigira iki kandi yari yateye u Rwanda uno munsi rero niba bayagiriza ngo hariho abantu babi wanyu si baba batumiye icyo bakora bavuga bati turondera inzira z'ingene batahi waho barebe udukwege urabona rero Kongo iriko irakora ibishoboka byose ibaganiriza ivuga iti ubu rero kwiga ingene musubira mu gihugu cyanyu kandi rero ntuzi igitangaje no ko nasanze hari n'abari mu karere gakontorwa n'u Rwanda nyene na M23 FDL yego hari abari muri iyo ntuze kandi n'u Rwanda ngo gwaravyemeye tuvuga uti mbega none wowe ushaka kurya tora umuti wa gihe kibazo nawe utarabutora kandi wewe nyene ubafise buntu icegeranyo giheruka c'abahinga bawo ni kivuga yuko abo bantu ba FDL bakorana n'ingabo z'u Burundi bakanavuga neza yuko kandi bamwe bahora baza no ngaha mu Burundi
hariho nabo baheretse kuvugisha mu Rwanda bavuga basigura ingene bahora baza ngaha mu Ijya barabavugisha uburyo u Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukorana. U Rwanda hajya rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe umu FDL twaramutanze mu Rwanda. Igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza. Igihe tugije Kongo bwa mbere igisoda cyatwara urwego rw'iperereza muri iryantuze Etat Major General. U Rwanda niko rwatwara service de renseignement. Narabwira rero ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje. Wabikubwiye ni president w'u Rwanda. President Kagame. Tuvugana. Rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje. Babwire aho bahara aba FDLR. Nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye. Nitwabatera ucamenya ko tutabashikiye. Muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDLR. Uno munsi je naguma mbaza ingabo zi Burundi mwebwe hari ahantu murabona aba FDLR bati twe ntabo turabona. Ubu rero niyo bambwiye uko aba FDLR bari Ituri nta ngabo zo Burundi ziri hari ya Ituri. Abandi bari mu burere burimwo M23 no Rwanda. Ntangabo zo Burundi ziri mugo bavugije ko hari uwo yavuze yuko yaje ngana ne mu 2015 undi avuga yuko yigeze kuza abaha formation kera mu mitwe naravyumvise ugutuka ntagutorera ndikaje ndakubwira buryo urazi yuko twebwe igihe twari tukiri mu rugamba twagwanye na Paripehutu FNL urabaza neza cyo twapfuye Abanyarwanda bo wumva ngo naba FDLR rw'intera hamwe babwiye Paripehutu FNL ko twebwe turi vyitso dukorana n'abatutsi yuko rero Burundi butazoronka amahoro CNDD-FDD ari hiri baca babosha Paripehutu FNL ko dutera mbwira ingene n'abo bantu bosha kudutera ko twe batwita ivyitso dukorana n'abatutsi kandi uraza abatutsi twebwe bari barimwo sabuno muzi gusa bari barimwo ntibatubeshera none mbwira ingene abo bahindukiye baca baza kutwigisha mugabo u Rwanda ruragerageza kurementanya kugira rubwira amakungu ko twebwe turi babi kugira ngo basigura igituma bafise bajya bariko bica abarundi basigura igituma aribo babogekerereza ivyo ntibibaho hanyuma iyo FDLR rumva leta ya Kongo iri kuri leta ya Kongo twebwe igisoda cy'u Burundi cyagiye gufasha leta ya Kongo rega su Burundi muri ko Rwanda muri Kongo twebwe twarahaye agacumu kubumwe igisoda cya Kongo turarungika ingabo ziri kuri commandement ya leta ya Kongo ntushobora kumbaza ngo mbega ngo batondesha gute jewe ndatanga ingabo muri Somalia ndatanga ingabo ni ingabo za Union Africaine singabo zimaze gushikaho zambara umwambaro wa Union Africaine muri Central Africa zishitse zambara umwambaro wa ONU burya ntibitwa aba ingabo z'u Burundi ni ingabo za ONU muga zavuye i Burundi nico gituma abantu bakwiye kuza baratandukanya kumva igihugu kirungitse ingabo mu kindi gihugu kugira gitabare ntikigiye gutera kigiye gufasha ico gihe si ico gihugu kiba kiriko kirabikora biba biriko bikorwa n'ico gihugu rero kuvuga rero ngo FDLR iyo Rwanda rwagirije FARDC igisoda ca Kongo bayikora na FDLR umva cavuga ngo n'imigwi y'abasoda b'u Burundi ikorana na FARDC no kuvuga yo kwikorana na FDLR nivyo babagirije muga ntimwave muvuga ngo no Burundi baranabwagiriza babivuze cyane ejo bundi barabashize mu dwi cyane yuko abasirikare b'u Burundi bariko barica abo mu bwoko bw'abanyamurenge iminembwe gabanze ndakubwire mbere bararenza ko bavuga ngo genocide kugira ngo ibintu muze murabitegera neza mpere kuri M23 baji Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba none ucuvuga ngo dukorana na M23 ubu nyene nta mezi menshi arahera jewe ntumye ko kaniki si M23 yahi Bujumbura turaganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe jewe nyene jana ubwiye kugira ngo narindaza je urabona telefone yanje ruguruye n'abantu turayaka yaranyandikiye abimbarira ngo twego turica abanyamurenge nca ndamubaza nti mbe wewe ko twebwe tuza hiyo twarabagenzi vyagenze gute ngo tuba basi nico kibazo cyane namubajije
vyagenze gute turabasa carabwira ngo n'ubundi turabasi ngo turashobora kuganira hantu ushaka ko tuganira ntingo acavuga ati sawa daje mbe umuntu akwifuriza inabi wojiwe mu rugo iwe ntuce uvuga uti aca mfunga araza ndabaza mbe ugiye mu Burundi buba bushaka bubona n'abanyamurenge buri kurwanya abanyamurenge bworinda kugorwa buja mu minembwe abanyamurenge barahanyene hari amatungo yabo nawe we mekaniki ngaho urahatunga ibintu ko tutarabifata niyo tuba dufise inzigo tuba tuvuga tuti twigwaneho yarashe irarasa ingabo zacu natwe rero teka twihore dufata ibintu vyaho iyo tuba turi abantu b'abanyenzigo mugabo twe hajya dufata ko warashe FRDC so Burundi warashe ndamubwira aba banyamurenge bari ngaha iyo tuba kubanka gusa twari kubapakira amabisi basi bavuga tuti tuvireho mugende hariya mu Rwanda hari ivyo turagira ntibibereyeho neza none duca twiruka hariya tubaziza tuje kubahiga mu bine bavuga ko mwabugaranye bakabura ico barya bakabura mu bwicishije tuja ku kibazo cacu none kare ko twakorana neza tugacungera umutekano wa kare karere turi kumwe twese vyagenze gute duca rusanga ni M23 yaje guteranya kare byari bimeze neza hari witwa makanika bumva badereje we twarahuye inshuro nyinshi bo muri twigwaneho tuyaga gushika bavuga bati makanika hagarika abarundi turize umutekano wabo nta kibazo mugabo M23 imaze kuza bagaca bashinga twigwaneho ikajija kugwana muri M23 ibibazo niho vyatanguye abanyamurenge bari mu gice batarimwo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo nta kibazo na kimwe bafise ingorane ziri hehe ziri ku banyamurenge bafunzwe nabo ba M23 namubwiye nti bugururire abene gihugu umusaza wa civile bajaho bashaka babona amahoro ahubwo bavuga ko rimwe mwabafungiyeyo aho yaho bafunga gute umva bishoboka uva bafunga gute kandi hari M23 hari na twigwaneho hanyuma ndamubwira nti mbega burya murazi yuko bukriye ime ari crime doge murabizi iriga burya muzobihanirwa abasivile kirazira yuko muvangana n'abasivile muri abakombata umukombata rero watwigwaneho so umunyamurenge n'umukombata ari mugwanyi rero wo muri twigwaneho ni yaba yahuye n'ingabo za FARDC ziriko zafashwa n'abarundi bakamurasa n'umugwanyi yarashwe so umunyamurenge ivyo vyo kuvuga ngo wewe wumva woja kubugarana abanyamurenge hari habari muri kandi beshi bari mu gice kirimo ingabo za Kongo n'inzu Burundi bamerewe neza abo bugaranye kuko bavuga bati twobarekura bakagenda bica vyorohera dushaka yuko FARDC ni yaturasa habibombeza kugwa ku basivile butushe tuvuga ko baraje abasivile ni bukriye ime ikuniko vyitwize ikibazo cyari zitabara cifashe gutu Dede tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda ukabaha ibigwanisho bakabagaburira baba mu makambi yabo eta major general nihiri niyo mbarurazi niho bari nivyo twaba turababwira ruti none ugutuka ntagutorera ivyo murabifitiye ivyemeye none bo barabihakana urigira wumva u Rwanda ruhiyakanye yano ibyasenso gutukana naho no Rwanda bavyemera ko rubafise ingorane bafise no kubarekura ngo bazi Burundi niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi abarundi bari maso abazi ngene bameze abarundi barya bakaravye emwe niba bari aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDR harashaje badateye u Rwanda nabagiye bazosaza badateye Burundi nibazana imwe tuzobakiriza yose tuzobagaburira ku byo batuzani ego ku ntambara ziriko ziraba muri Sudan no muri Sudani no muri Sahel mwebwe nk'abarongoye uyu munsi cyamwe ry'umwe bwa Afrika uriko murazikora kuri murazi yuko ubumwe bwa Afrika umugambi dufise nuko dutegerezwa ingwano muri Afrika zitegereza guhagarara cyo murazi yuko banangize intumwe idasanzwe mu bihugu bya hariya muri karere ka Sahel rero twebwe icyo dukora n'ubu nakubwiye ntuza kuba amategeko urabafasha icyo ufasha rero bwa mbere nuko dushaka ko umuti w'ibibazo byose utogwa biciye
mu biganiro. Rero muri kaya karere ka Sahel ndamaze kujayo turaganira na cyane cyane bijya bihugu nyene bibangamiwe kurusha watwara ico gihe yari ujya wa Burkina Faso, turaganira ndumviriza ingene ibintu bimeze, ndagira impanuro ntanga, ndumva yuko hari ikibazo bahanganye, ni ikibazo c'iterabwoba barahanganye naco. Ico kibazo naco kugira gitora umuti niko gitegerezwa yuko ibihugu vyose bijya bigize kajya karere vyogira urunani, nabo nyene niko babibona kandi naje niko nabibonye mu gihugu ca Sudani, naho nyene tuhabahamagarira kuja ku meza ibiganiro. Sudani y'Epfo nayo, Sudani y'Epfo ikibazo gikomeye kihari nuko bagumye mu kiringo umenga nimfate kibanza. Hariho umwaka batubwira bati tugira tuje mu matora, hanyuma akatubwira bati amatora yasivye kubera mikoro make, usanga rero ibibazo bihagaze gutyo. hari ico mumaze kubikora ko muri no misi mumaze Sudani nta kindi tuyanura kuja mu matora, erega umuti w'ibibazo vyose bujyana amatora. hanyuma ejo bundi umushikanganje w'imigenderanire w'Uburusiya yaraje ngaha mu Burundi, yazanywe n'ubuhe butumwa, yazanywe n'igiki cyari cyamuzanye ngaha? Urazi yuko himirije inama ya Afrika n'Uburusiya, bwa mbere abazanye ubutumire no kuvuga ingene bizoba bitunganijwe. Rero nka jewe nsanzwe ndongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, umva yuko aba ariko aravuga kuko ni jewe nzoba ndi kumwe n'urongoye iyo nama Uburusiya na Afrika. Umva rero tuyirongorera hamwe, birumvikana ko rero twategerezwa kuvugana ingene bizoba vyifashe, ingene bizogenda. Turizeye ko rero iyo nama izogenda neza. Hariho abantu benshi bagiye biyumvira yuko Uburusiya bwaba buri kuberegera ngaha kugira ngo hashire naho ukuguru, kubera mwegereye Kongo, ko nabo baba bashaka kugira ico baronse muri Kongo. Murazi ko igihugu ca Kongo ari igihugu gito, n'Uburusiya nta kuguru bufise mu Burundi. Ambasade iriho barafise ukuguru mu Burundi no cyane ko kubera gishaka gushika muri Kongo hari ubutare, kubera musanzwe mufitaniye n'imigenderanire myiza. none ushaka gukorera muri Kongo uca ku mugwa mukuru hari indongozi, haba rero atagorane bafise bocikisha sa ntiboca Ibujumbura turifitaniye imigenderanire yacu. Washaka mu migenderanire dufitani n'ivyo bijanye bwa ubutare, bibe ibijanye n'amagara y'abantu, ni vyinshi dukorana n'Uburusiya. Uburusiya hariho abagwiza atunga b'Abarusiya bari ngaha mu Burundi, mbere mu vy'ubutare nyene bari mu vy'ubutare, hariho abandi bari mu bindi. Nuvuga yuko Uburusiya tufitaniye imigenderanire myiza. Ego. Hanyuma imyaka 6 myinshi, umuntu yovuga yuko murushe 2026 kuva mugiye ku butegetsi, ibintu mwigiye muri ubu butegetsi mwumva nakazi karuhisha, ugahanura umuntu ko nawe yogerageza akahaja canke ibintu abantu babimenya bigiyemwo. Je ndababwira nti uwumva yuko ashoboye kundusha naze, hanyuma abenegihugu bamugomwe. Kuvuga ngo kuruha iyi si uzokwamurushe iminsi yose, kuko ni isi y'ibikorwa. Rero ntushobora kuvuga ngo ibi biranduhishije. Umuntu azoruhuka agiye kuruhuka nyene, ukazobona ushitse mu buruhukiro uzoba ugiye kuruhuka. Perezida Evariste Ndayishimiye muri akazi akora aronka akaryo k'umuryango, akanya k'umuryango. Ubuze umwanya w'umuryango ahubwo n'igihugu ntacyo watwara, kubera kubwira bati udashoboye gutunga umuryango wawe washobora gutunga abandi. Nico gituma rero ubanza kumenya yuko umuryango uriho abana mukaganira. Je noneho urabona niyo ndi muhira je menga nibereye mu buzima nyene bw'umuntu asanzwe, urabona nuko rutarahurira hariya mu mitumba ndiko ndigira siporo, nigira nitemberera abana. Ni papa ntiyigeze areka kuba papa w'abana, kandi bararonka umwanya tugaganira nta ngorane. Hanyuma urabona no kuwuronderera umuryango, je ndazi uvuga ngo umuryango ntupfe n'inzara, nkavuga nti ntegerezwa kuronka ivyo nimbura bagiye bafungure neza. Mu bana bawe hari ubona ashobora kuja muri politiki, ubona ati uyu ndabona umenga arakurikira?
nta muntu n'umwe atari umunyepolitike. Abana baburavye ati Oya naje nagira kubwire nawe uri umunyepolitike n'abana banje n'abanyepolitike nta muntu n'umwe aba kuri iyi si atari umunyepolitike. Hari abantu bigirisha ngo jese n'umunyepolitike ndabikubwiye ahubwo uvuga uti ubona abana bawe barakerebutse ku buryo bashobora kuvamwo abantu. Ico rero cemeza no bashigira intaje abana biwanje ndabona ko barakerebutse kuko ni n'indero kuko indero y'umwana iva hasi kuva hasi umwana akura tumwereka inzira ukabona yuko akura nyene akerebutse kuko abana je ndababwira yuko umwana amaze gukwiza imyaka 18 kiza gusubira gusaba umuvyeyi. Je rero abana biwanje nta mwana ashikanye imyaka 18 ndabona ariko arasaba ngo mpa amavuta ngo mpaka urasanga utuntu ari watwigurira tujya yikenereye twiwe. Ivyo bakora birakukiza amategeko buryo ejo bitazohava bikwega baraba ati ubwo ntivyakozwe kubera se wabo yari none ko atari abakomisiyonere rega kugira ibintu biri mu buriganya nibijya abadandaza abakomisiyonere nibo bakorera mu gipfungu. None nk'ubu nguhe karorero nk'umwana mukuru n'umworozi akomeye cyane amahera arayafise arashora ingurube ukabona ko arose amahera haruri miliyoni 100 akazibona. Umukurikira asanzwe mwarabonye igihe nariko ndabibikorwa byo gwaruka aho yikorera amavuta abakenyezi bisiga mu mishatsi akavyikorera akayashora wenyene ari we yayikoreye kuva ku ntango. Umva nk'uwo ntugwiza tugana ruzoja kuvuga ngo amahera yakuye he yafashe tujya tuvuta ateranya muringa ateranya uwiresasera ari we yayikoreye agaterateranya. Rimwe by'amasoko bashobora kuronka amasoko nkeka kubera bana biwanje nta by'amasoko bajamo ahubwo baza kumurondera. Iyo rero umuja kugwanira amasoko ni hamwe utanga biture cyangwa ugakoresha igihagararo cyawe mugabo ari ibintu vyawe ahubwo ababikeneye baza kubirondera. Hariho n'uwundi yishonera impuzu kandi ndabona ko yigeze amahera. Hariho abandi bakiri batoyi umugu ubona icagamije icashaka. Urumva rero abana je sindabigisha kuzoba abakomisiyoneri sindabigisha kuzoba abadandaza ndabigisha kuba abagwiza atunga nka je. None nk'ubu je yose nshoraga ivyo nimbo none cuvuga ngo bashorera ngo kubera igihagarara. Je muramvuga ndafise umugambi wo kurima ibizino birashoka.